Ndabaramukije cyane, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nifuje ko twakwigira hamwe ahantu indwi woshobora gukora ku umuhungu agatangira kuvuga mu ndimi iyo muri mu mabanga yabubatse. Uyu munsi murashobora kuvuga ati ebagabo ibintu twabihebeye abanyarwanda ntabwo twari tuzi no mu Burundi cyane no mu Barundi bashobora kubivuga. Je mbona ibyo bintu ari bisanzwe ni nkuko twovuga imibiri ibihimba byo ku mubiri nkumvuze umushatsi niko novuga ibere tese nico kimwe murashobora kuvuga ngo ibintu twabihebeye abanyarwanda mugabo kubivuga numva ari ibintu bisanzwe. Ku mazina nitwa Nimbona Irene mvuka mu ntara ya Cibitoki munyeshenza eshi barahazanye Cibitoki tumenyane. Hanyuma ahantu indwi ushobora gukora ku mugabo cyangwa ku muhungu ku buryo atangira kuvuga mu ndimi naho sahandi reka ndahabereke. Ahambere ni aha murahabona hagati y'umunwa n'agasakanwa usanga amenga hari hakanogo. Ahantu muze murabe kenshi abantu ndazi ni bake batararaba amaprono ni bake. Uzorabe kenshi yo murajya amaprono abazungu yako barakarisanya kenshi ntago bazibanda kuri tiranga no ntibayibandaho kenshi uzosanga ariko bahana iyi minwa yo hepfo ariyo bahana. Ushatse kuminyuza raba prono kanaka urabe ko barakarisanya kenshi bahana iyi minwa yo hepfo nuko yabazi ko hari uburyohe kwi minwa yo hepfo umukobwa agaheza umunwa wo hepfo umuhungu agaheza umunwa wo hepfo ku barazi yuko uburyohe buba burimwo. Rero ntimuzoze mwibanda cyane kuri tirange ngo muzokubande kwiminwa yo hepfo ebaga muzokumva yuko iswingi zirimo. Icya kabiri ni konkana amabere wa mukobwa we ntuzuze ngaho ngo urarindiriye yuko umuhungu wawe wari wazanga konka ibere menga niyo kagiteye twamaze kwishiramo yuko umuhungu ari we yonka amabere umukobwa. Oya wa mukobwa tujya tubere nyine twiwe tujya dutoye ubona nyine tujya duto genda utwonke ucisha ku rurimi buke hama wonke buke kutamubabaza iyo azokumva ukomenga yebaba sinzi yari nico yari yarakwemereye ataguhaye hazesha atangira kuvuga ati ebagabo cyakintu ndakiguha uzoca umenga sinzi ahantu hari menga ubwenge bwigiriye ahandi hantu. Wa mukobwa wawe uzobigerageze ku mufiance wawe canke ku mugabo wawe muri mu rugo uzobigerageze ntazopfa yarakwibagiwe naho muwopfa ibyo mupfa canke akagenda mu mutwe ntibizohera uzoguma uriyo uvuga ati njya mu ex wanje yarakora umutima. Gatatu reka nzoke ndabereke ahagira gatatu nahabona naha sinzi ko tuko turahabona twese. Urabona hari ahantu usanga hari akagufa je ndavyibushe ntikaboneka neza usanga hari kantu kameze nk'akanogo wa mukobwa ukazura cishaho ukuboko uhakora iyo ucishaho ukuboko uhakora mutu tunogo turi mu impande y'ijisho ry'ukuguru ry'ikirenge nako uhakora yeba umuhungu aruba ati mana yanje ati naza nabona iswingi kweri usanga baga yumva ukundi kuntu. Hanyuma ahakane ushobora gukora ku muhungu akumva ati ahantu ahantu hatebere naho sahandi ni ndabivuga kuko ukuntu bavuga ati iyi shuka
canke igitanda niko novuga n'ibihimba by'umubiri by'umuntu duko tureka kuvyigisha bajya abana bakiri bato bakaduza kwimenyera mu aya matelefone bakaza kwimenyera mu maprono ukabisanga bagiye kuvyaplika mugatu oriyo kuza turabigisha kugira babibone canke bavyirinde yo kuvuga ibihimba by'umubiri ndumva yuko menga uri kuravyigisha ndumva yuko menga ari ibintu bisanzwe ahagira kane ushobora gukora ku muhungu akumva yuko aryohewe ni hehe hajya muri ko murakarisanya urashobora kumukora hehe hariya kumavya kayakora ko buke utayakanda cyane ukora ko buke uterura wongera usubiza hasi ubu ngarumva yuko agize gute aryohewe hanyuma ahagira gatanu naho sahandi ni hajya kumbyara bibondo kumbyara bibondo urabona yuko iyo muri ko murakarisanya ushobora kubona yuko umuhungu ashobora gutora ukuboko k'umukobwa akagutora akakuzana ngo ufate ijya mbyara bibondo yiwe kuyifata ko rero si kuvuga ngo uraje ngo ushufata ngo ujye ngufashe urujumbo oya ntufata nk'urujumbo ngo oya hariho amabwirizo kugira gute yo kuyifatako abo mabwirizo rero sayandi ni aya ndiko nabereke ushobora kuyifatako uko ufata ukuboko kwawe ukagucapamo nk'ubusa ayibona kaminga wanditse ubusa ukaca ufata rero tujya twitirize yuko inzara ibondo ariye ugaca ufata rero ya nzara ibondo y'umugabo ukayifata uko sibyo bifata nko menga wanditse ubusa sibyo ukayifata uko rero ico ca gatanu ndiko ndavuga ushufata ya mbyara ibondo yawe ukaza uraduza umanura duza umanura muri ico gihe nawe aba yashutswe amaze kuba yashutse haba hariho utuntu tw'utuzi tuba turiko rero mu gihe uri kuduza umanura tuzi tuba turiko turagufasha ugasanga na kwa kuboko kwa wacapamo busa kuragize gute kuroroshe ukashuza uraduza umanura uduza umanura kuduza umanura ariko wongereza speed mpaka ukongereza speed waka umugabo wawe akumva yuko aryohewe murabibona hanyuma ikigira gatandatu ushobora gukorera umugabo akumva araryohewe noneho ebaga ahantu rero ahantu nuko ushobora gufata nababwiye tirange iraryoha pe ku bantu babikunda canke babikora tirange iraryoha ariko rero hariho ubundi buryo ushobora gukora ugasanga ibintu biragenze neza ugakorera umugabo wawe gafata yantuze yambyara ibondo yiwe mabibona gafata yambyara ibondo yiwe ukagira gute ukaza urayicishaho kuyiminwa iyiminwa ucisha kuko aha hejuru nyene kwimbyara ibondo yiwe ugacisha kuko kubera rero haba hariho tujya tuzi bica biconnectana n'iminwa ukabisanga iyi minwa iriko iramufasha kuryosha ibintu wa mukobwa we wa mumama we raba ubikorera umugabo wawe ebagabo ntazoguca n'inyuma ntazoguca n'inyuma kuko iyo agiye hari igihe azoba agiye kutabizi atize bino bintu atabizi ashasanga ntaca asumbije uwo mu rugo rero mwa bakobwa mwiteho abagabo banyu mu kubakorera ibintu bibanezera ikintu icindwi naco gishobora kunezera umugabo iyo uri kurakimukorera ni gufata
iryambyara bibondo kuko no kuyonka turayonka barayonka kubishoboye arayonka kandi umugabo akaryoherwa mugibe sindiko ndavyigisha abakobwa bakiri batoya oya ndiko ndavyigisha abamama bari mu ngo naye abamama mwebwe mutari mu ngo rero ni mwagenda kubikora muri umva ko muzamuko mukora icaha ikindwi nuko ufata yambyara bibondo ukazuragira gute kazuracisha ko ururimi urucishaho gute uza urahera munsi uduza mpaka ku mutwe wayo murabibona ibyo niba bikorera umugabo baba we ntasha azokwima tu ntaco azogira gute azokwima hanyuma nk'ikindi naco c'impanuro nshobora gucishamo wa mugabo we reka kuvyuva ubone umugore yakwatiye canke umukobwa naka yakwatiye ube washutswe hanyuma ucugira gute ucumukorokera ko mutarenze gukarisanya wa mukobwa wa mugabo we tegura umugore wawe na wa mukobwa utegura umugabo wawe mu gihe uzobe kuramutegura muzosanga ibintu biryoshe kuburyo ndabatera inkuru bya karesi ku muntu yakorewe karese neza karesi iraryoha gusumba mbere kubikora karese iraryoha ababizi mu mpinyuze karese iraryoha gusumba kubikora sinzi uko uramaze nko gukaresa nk'umukobwa kubyo ashobora kuvuga ati mugabo mwiza nukuri karibu mu bwami bwawe ndumva neza nahiye naheze yo numva ndahandi hantu karibu ni winjire mu bwami bwawe nababwiye rero bariko barankurikirana batarafite nda subscribe babifyonde kwica no yanje nimbona Irene kugira ibiganiro byose nzonde ndacisha ko muzoze mugira gute mubibona hanyuma nagira ngende ku bakobwa naho hari abakobwa batazi ico bita NYANYONi abakobwa batazi ico bita NYANYONi murakwiye kugira gute kuyimenya umukobwa wari we wese canke umama wari we wese akamenya kubigendereza akamenya kugira gute kubigendereza NYANYONi rero nayo si yindi ni Nyaza Nyonga Niha ubiteranije rero bica bivyara ico bita NYANYONi bisaba rero umugore wari we wese ivyo bintu abagize gute ababizi abazi ico bita NYANYONi bakobwa mugiriko mukora ama mariage mugende iyo NYANYONi mugize gute muyizi muzi kunyazwa muzi kunyonga muzi kuniha cyane kuniha rero harya ibintu byaryoshe nyo gatangira kuvuga mu ndome zijya indome zitavuga oh baby muraza kunuga ngo ibintu twabihebanye abanyarwanda mugabo kubyigisha ya navyo nyene ni byiza kubera birafasha ku muntu abizi biramufasha mu gihe ariko umugabo akamenya kugira gute gufata umugabo wiwe neza nabahanuye ndababwira nti mumenye uburyo mubigenza rero ku mwana w'umukobwa duhereye mu kunyaza hanyanza umugabo aha kunyaza neza gafata yambyara bibondo yiwe akakubita harya amazi ahigira gute agaseseka kunyaza so kuvuga ngo ni harya kunyaza ni harya wewe urekura rya amazi yawe apana kuyagira gute kuyigumizamwo apana kuyigumiza kuyigumijemwo ni hahandi usanga wakwaye umugongo ukumva menga abamama bezosanga menga umugongo urabishe impamvu umugongo uri kubarya amazi mutayarekura muyikuremwo
muyikuremo muyarekure. Umugabo wawe ariko arakunyaza iyeranje ugire gute usohore ajya amazi. Ugasanga umugore afise umushiha udahera, ishavu ridahera. Riryo shavu ryawe ridahera ugashavura ku busabusa biterwa n'ajya amazi wigumijemo. Raba rero muze murayarekura muyarekura. Hajya umugabo ariko arakunyaza nawe ugafunga ipepu nyene ukumva yuko amazi uyarekuye. Mu gihe muriko mukora imibonano mpuzabitsina ukumva mengo ushatse gusohoka, uzomenye ko ari amazi ariko ashaka gusohoka. Yarekure kuko nta muntu asoba ari muntu uzenya ariko arakora imibonano mpuzabitsina. Wowe raba kujye nyene wumva menga ayo masohoro araje, ayo masobwa araje. Rekura ntago azoba ari amasoba, azoba ari amazi. Hanyuma turi kuri NYANYONi nyanda yihejeje. Nyonga naho kunyonga, nyongera umugabo wawe. Abatabizi kunyonga ntibigoye ntuzo wifate yuko ngo ari kumuduza ngo uduze hejuru ngo wongere umanure. No, fata igisusu cawe, sivyo, fata igisusu cawe ukicape mwindome. Ufata igisusu cawe uzuracapira basi gitanda, uzuracapira iyo ntuzenya iyo mvyaribondo. Mu kuyicapa nawe ufata igisusu cawe ukagicapa mu busa, ukazuracapa ubusa. Udufate umva basi ugucapira ku gitanda na yamvyaribondo yawe uzobikora inyongera ucapa ubusa. Hanyuma wongere ucape 8 uwucapira ku gitanda uzobikora capira byamvyarabibondo. Wongere ucape 6 igisusu cawe ugicapishe 6 canke ucape 9. Akarorero umugabo urabona akuriko, sivyo, akuriko. Hanyuma ugafata iki gisusu cawe iki ukagicapisha ugacapa ubusa ukabucapa. Si kuvuga ngo ni mpaka ngo umuduze no. Fata igisusu cawe ugicapishe ubusa ku gitanda. Uko uzoba uri kuracapa ubwo busa niko uzoba uri kurayinyongera, sivyo. Utarinze kuduza wongera usubira. Canke ucape 8, nababwiye 8 ukawucapa. Mwabonye ko ndiko ndandika 8. Canke ugacapa 6. Canke ugacapa 9. Byose ibyo byose uba uri kuragira gute? Uba uriko uranyongera umugabo. Uba uriko uragira gute? Uranyongera umugabo. Mwige kunyonga kugira mu kwize rya jambo rya NYANYONi. Habasigaye kuniha nayo muri kijya gikorwa mu motive yumve yuko atari wenyine apana kugarama ngo garame uko menga n'urutumbo rwo ruri ngaho. Mwereke ko muri kumwe, umwereke yuko muri kumwe muri ico gikorwa. Baby, Jerry, I love you baby. Nyine umwereke uko ico gikorwa mugize gute muri kumwe muri ico gikorwa. Nawe apana ko arabantu ngira ngo bumva yuko menga bariko baravuga ucumenga bashatse kwereka umugabo yuko mva ntibashake gusohora amaranga mutima yabo ngo bereke ko nabo bari babikeneye. Mwereke ko nawe wari ubishaka kandi ko biryohewe kuko biraryoshe yemwe. Ndazi yuko ntawo bibihira tu, ntawo bibihira ndabarahiye. Hanyuma utarakanda sabone, utarakanda subscribe ayikande kugira ibi biganiro byose bizoze bigira gute bibashikako. Kandi mugire gute munteze nanje imbere musonde subscribe. Ndazi muraza kuvuga amajambo muri commentaire mutavuga ngo ibi bintu twabihebeye abanyarwanda kazi. Abanyarwanda nibo bakunda
kubivuga bagira gute mugabo jewe kubganje nabivuze nkeneye kubigisha kandi umwe wese arazi ibihimba biri ku mubiri w'umuntu arazi amazina yabyo nubwo menga twebwe abarundi kubivuga menga tuba dukoze amakosa muga kubivuga ndumva ko kibi kiba kirimo ndumva ko kibi kiba kirimo kandi kuba ari kugira gute kwigishanya rero ico utazi ukimenyera ku wundi kandi ico utazi uragira gute urakibaza mumbabarire rero kuwa ndimba no nakoze bibi mugabo kubganje ndabona ko ntakoze bibi kuko ndiko ndabisangiza abandi bagenzi banje abatari babizi bagire gute babimenyereho umugore wawe ni yabigukorera uzoshatanga kumaza mbega ngo wabikuye he uburanci nyuma uragira iki uzovuga ati jewe nayibonye kuri ya chano ya Nimbona Irene niho nagize gute niho nabikuye hanyuma ibintu bizogenda neza nimwashira mu ngiro ibindi ko ndabigisha bizogenda neza muzokubaka rugume kandi kindi naco mukorera isuku ibitsina byanyu cyane cyane abagore umugore arangwa n'isuku mwabantu umugore arangwa n'isuku apana yuko umugabo azoza arataha gasanga ibintu birandagaye ibintu biragize iki umugore arangwa n'isuku mu rugo wa mugore ufise isuku ukagira isuku n'umugabo umugabo arangwa n'ahantu hari amahoro mwabakobwa umugabo arangwa n'ahantu hari amahoro apana atashe ngo umwe kumushiha mwe mufate neza igihe tugeze mu cyo gufata abagabo neza nutamufata neza abazomufata neza bazomugutwara nakazi kawe nakazi kawe abazoza ahazogenda hanze agasanga amufasha kandi kindi naco mwaba mama kirazira kuguma dufate naho muba muri ahari hose kugwebereza ngo mama ngo nikuya ngo wamaze kuronka uwo umugabo yarashaka arakene nimba atashavuye ku kazi ja muri douche woge wambaye agahuzu nyene kari 6 apana kuja ugenda ugwebereze muri bya bintu no twifate neza ikindi naco ndashaka kubabwira hari ukuntu bigisha ngimiti ngivura infection niko shatse guhereza ko imiti ivura infection ngimiti ngizana amazi mwaba mama mwe nta muti wa mbere ubaho uvura ingwara nka nyinshi nka zose usumba amazi nunywa amazi menshi ku buryo nko ku munsi ushobora kunywa nk'ilitiro 3 ku munsi igitsina cyawe kizokwamana kabombere ntuzosanga wumye wumaniwe oya igitsina cyawe kizosanga gifisa kabombere kadahera kandi na ya infection yawe canke yawe ma infection tugenda bagenda bagira gute bandura ahantu hatandukanye mu matoilette gasanga bakwanduje infection amazi muzogende munabibaze amazi aravura infection nuwa amazi menshi rero igitsina cyawe kizokwama gifisiki akabombere umuntu atarakora subscribe ayikore mupataje na kino kiganiro hanyuma mukore na share bye